amatongo mu 76 bagaza perezida yarirukanye abakongomani. Maze kwirukana abakongomani haguma gutyo ari amashamba abakongomani bagiye. Musitanteri Ndabahagamye yatwara komine Mutimbuzi niwe yavuze ati genda muhagaburire abanyagihugu bahakorere. Ico gihe umushinga ntahe yatwara Kiyange yari umugabo yitwa Petero Mbonimpa. Barahatugaburira baragaburira bamwe bashikiriwe n'imvura iragwa ntikwira hose, mugabo utaronse umwanya wo kushikirwa yaciye agura n'abaharonse. Ikibazo cazanywe n'abo bakongomani nyamba ari mu 2007 niho twabona baza ngo baje gukomoza amatongo yabo. Mu mburano bavuga ngo baratsinze urubanza ngo baburanye na Mushatsi. Mushatsi yari umutware yatwara ngaha kera, yasubiriwe n'uwo Petero Mbonimpa yatwari ico gihe twaharonka. Batona mu 2007 haje abantu bavuga ngo baburanye na Mushatsi baje gushira mu ngiro urubanza. Baba ko habaye urubanza tutigeze tumenyeshwa, tutigeze tuburanamo 052. Hanyuma urwo rubanza twe turiko turumenye twagiye tugira test opposition tubigishije sentare ivuga yuko itafise ububasha kuruca baburanira Mushatsi. Ico gihe Mushatsi muravye bavuga yuko yavutse byanditse ko yavutse mu 1898 nukuva ko yafise imyaka 106. None uwo muntu yaburana gute? Kandi ntitwige tumutuma, ntitwe tumubwira aba bantu ntituzi ngene batukuyemo. Hanyuma umushikiranganji arahari tubavuga ati baturanyazwe, aravyanga arabireka. Hacaza uwundi wubu ikete yanditse igiye yo yanditse. Abo bantu batunyaga rero bagira rukatsa na rumwe bayitongo akantu bavuga n'akantu kanditse ko yuko basavye kwandikisha itongo ripima imetero 12 hectares de za 12 muri kija kiringo turavye amateko nta na hamwe musitanteri yari ari kure utanga itongo renza ntuzenya hectares 4. Amiki naco ndabira ngaha ntavyo byabaye komine itera igikumu. Aka kantu niko bagenderako niko katunyaga urubanza twigeze turuburanamo twanyazwe gutyo. Haje abantu bitwaza igikenye ngo bari hejuru nivyo batugira tugiye batuvuga ngo batotumena umutwe nivyo bavuga. Urubanza rwaragiye bashika mu ntuze muri gasambura manza niyo rwari ruri, mugabo baca baza gushikiriza aho hantu nyene tuburanira. Umushikiranganji yashikirije twamwituye kenshi mugabo nta nyishu tubona kwa Kamenge. Bagakura bamwe abo babona ko batafise inguvu nyinshi bagaca ari watwara, afise inguvu bagaca bareka notakaroro kwijanye bise ntibayikoze ko ari yarimo yiri hariya baca hariya ukamegeri urya ni kamegeri uniko ni ruzeti tendi hagazi yabo. Twege igihe tugiye kwitura umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuwa gatanu ico yakoze yaciye aduha abakonseye nibo batwakiriye. Abakonseye twarabuze ibibazo byacu, abo bantu baza kuduhanga nyene nabone baravuga ibibazo byabo, ariko rero inyishu nta nyishu baduhaye kuko urumva ntiyari mukuru w'igisagara. Bo baciye batubarira bati
turaza kumubwira ivyo mwavuze byose turaza kubimubwira kugeza ubu munsi ntanyishu umukuru w'igisagara ca Bujumbura araduha twagiye kwa ministre tumaze kuja inshuro zine ministre baduguma tubona ngo twandika makete baduha amakonvokasiyo ngo tuzanire chef de quartier tumaze kumuzanira konvokasiyo zine azihereza aba bantu bariko baratwomora ariko rero ahaguma tubera ngo twandika makete tukaguma twitaba ministre ntigera twitaba n'umunsi umwe twama tuhasanga conseil no batwari ati ega ivyo muri ko mwashikiriza je ndavyumva ivyo mwashikirije byose ndavyumva mugabo je nta bubasha mfise bwo gufata ingingo niyo gufata ministre we yatanze iryo tegeko ngo naje ngo nibaje gushikiriza ico nosaba umuvyeyi wacu ko yoza kuturenganura tw'abantu bato nta jambo dufise niwe atureze yomenya ukungene yodusabira natwe aho tuba bo bitwaza ngo nabakongomani none nyakubaho perezida rozashigikira ati adushimika tujane muri Kongo ko arico tugomba kumusaba atwumvirize kuko twituye hose tubona atacu bariko baradufasha nje bituma twa turitura umukuru w'igihugu yuko yoza kishikira ngaha mu kiyange akaza kabaza umwana gihugu wese jewe simbuze ngo nisuriri azoshaka abazi wari we wese ndazi ko atamuntu azovuga ati abene gihugu barigeze baburana canke bati uwo muntu ariko arubaka ahantu arahafitiye ububasha canke bavuga ati uwo muntu yarigeze abaha ahantu igihe kinaka twe turamuzi.